mpera z'ukwezi kwa gatatu guheze hariho igipapuro citwa ko ari ingingo y'umugenduzi mukuru w'urwego rw'igipolisi mu Burundi sohotse kirakwiragizwa mu matelefone kuri bwa buhinga bwa WhatsApp cerekana yuko iyo ndongozi y'urwo rwego rw'igipolisi yarungitse abapolisi bashika ku 10 gukorera mu bisata bitandukanye by'urwego rw'igipolisi. Ico gipapuro rero kimaze gutera amakenga, igipolisi cahavuye gica kigira amatohoza kuri ico gipapuro kuko byaboneka ko gishobora kuba ari igipapuro ca magendu. Hama rero baca baratangura amatohoza basanga iyo ndongozi y'urwo rwego nta bantu yigeze arungika gukora mu bisata bitandukanye kuri iyo genekerezo, kuko ico gipapuro cyanditse ko yuko abo bantu yabarungitse igenekerezo ya 21 ntwarante. Hanyuma rero itariki 2 z'ukwezi kwa kane niho amatohoza yacatuma hafatwa wagirizwa kuba ari we yakoze yikoreye iki gipapuro ca magendu, ari we asanzwe ari inyamiramabi nawe nyene umupolisi w'igisongerezi Adjudant Major de Police Nitunga Jesus Marie uyu tuberetse, akaba rero yagirizwa ko ari we yiganye umukono w'uyu mugenduzi mukuru w'urwego rw'igipolisi, yigana n'izindi ngingo nk'izi uyu mugenduzi mukuru ahora afata, maze aca ararungika abo bandi abapolisi bashika kuri 9 nawe nyene ko yayihereyeko yigize uw'icumi. Turabona ko mu gihe yari asanzwe akorera muri komisariya y'intara ya Kayanza, we yari yaciye yirungika mu gisata kijejwe imbibe n'abanyamahanga hariya Ikobero ku mupaka w'Ikobero, kandi rero yafashwe yaza yamaze no kugenda kuja gukorerayo. Rero dosiye yiwe yaheze acarungikirwa ubutungane. Abo bandi amatohoza yerekanye yuko ico caha kitabagira, kubera kuko benshi ntibanamenye n'ivyabaye, babonye babibarungikira bamubajije abikora nabo nyene bakababaza ko barabajijwe abatari bake, nabo yagiye aravuga bose barabajijwe. Byabonetse ko atanumwe yari yamusavye ngo amurungike aho yari yabarungitse, nta numwe bari bagiriraniye bari babivuganye ngo amurungike aho hantu kugira muhe nk'ikintu. Vyerekana rero yuko abo bandi 9 nico gituma mubona batari ngaha tutababeretse, ni ukuvuga ico caha cagira uyu umwene kugikora. Vyaha vyo kwigana impapuro zitandukanye ni gukoresha bwa buhinga bwa none bugezweho bimwe bita informatisation. Abo bandi amatohoza yerekanye yuko ico caha kitabagira, kubera kuko benshi ntibanamenye n'ivyabaye, babonye babibarungikira bamubajije abikora nabo nyene bakababaza ko barabajijwe abatari bake, nabo yagiye aravuga bose barabajijwe. Byabonetse ko atanumwe yari yamusavye ngo amurungike aho yari yabarungitse, nta numwe bari bagiriraniye bari babivuganye ngo amurungike aho hantu kugira muhe nk'ikintu. Vyerekana rero yuko abo bandi 9 nico gituma mubona tutabazanye batari ngaha tutababeretse, ni ukuvuga ico caha cagira uyu umwene kugikora. Watanze urwo rupapuro nko kuri izi mpapuro, izi ngingo zifatwa n'umugenduzi mukuru w'urwego rw'inyamiramabi zisanzwe hari haho zica zimanikwa hariya nyene ku bugenduzi bukuru bw'inyamiramabi. Rero abantu aho gufata ivyo barungikiwe mu matelefone boca bagira kigoro bagashikayo bakaraba koko izo mpapuro zimanitse hariya hantu, basanze ataruriyo uca wumva ko ruba rupapuro rwa magendu. Ibintu rero vyandikwa bigacishwa kuri buno buhinga ngurukana bumenyi, nivyo kwitondera cyane. Akenshi usanga ukuri kurimwo kudashika n'ibice 20%. Nivyo kwitondera cyane. Ahenshi haca ibihuha
inkuru zica ivuta abantu, inkuru zihungabanya imitima y'abantu, inkuru ziza ata kamaro kanini yazifitiye abantu. Nico gituma rero ikintu cose abantu babonye kiriko kirahanahana muri buryo bakakigira kwa makenga, basabwe kwitura inzego zibijejwe kugira ngo canke indongozi ziba ziri hafi kugira ngo babafashe kumenya neza ivyo bintu.